ndabaramukije bakunzi ba Top TV ndabahebwa ke canke mwaramutse bivanye naho muri ko muradukurikirana muherereye ico ndabibutsa ni kugira sabone kuri channel yacu ya YouTube abatarabikora namwe mumaze kubikora mu bandanye mudukurikirana mugire partage commentaires zanyu turazikeneye kugira tubone yuko muri ko muradukurikirana tubone yuko muri ko muradutera intege mu bikorwa vyacu tubone yuko tutariko turatamba twirorera kuri micro ni Honorine nkuko mubimenyereye uno musi rero fisa ba invité batesa hariho ndamuvuge yaraza kwivugira simvuga amajambo menshi ndazi ko yocancira mu ntara iza kuvuga aba invité banje rero tugire dukore débat reka mbanze ndabahe karibu kwanza babaramutse baca bagira ko banabidondora mpere mu bubamfu karibu kubera yo nahisemo nta bindi okay voilà ni Justine Gateka umukobwa ari bageni cyane basi okay voilà yego nakubyura mutse n'abana okay yo ndabaramukije abakunzi ba Top TV ukura dukura kizina atari wari duhaye Top TV ntundi umutima oye sindikunda kurya umutima ndagukosora mu gihe uvuze ibintu atari ibyo koko ndagukosora okay ndabaramukije abakunzi ba Top TV nizere ko mumeze neza cyane turi kumwe n'umujournaliste wanyu okay umenga ari kindi bibagi oya nariko ndabaza hari kindi oya izo biramaze ibindi baraza kubyumva kandi bitiranye na mutewe wanje yitwa Gateka Gateka mabuja karibu karibu navuze ubaramutse uco bidondora kandi Hi guys, I hope vous allez bien. Okay. Iki nico nari nkeneye. Ariko ramugahogo. Mumeze neza nizere ko meze fresh. Iyo zina ya Yihi TV guys, ntayo nshobora. Nagize subscribe kwa iyo zina ryayo nimba ari Malone, nimba ari Malen, nimba Malen Top TV. Izo warivuze bararize makanda risubiremo. Guys ni muri urashobora kurivuga bwire twumve kubivuga basivyo. Guys urazi twaje mu ishuri cyane ni mu kiganiro. Oya, ni mu kiganiro ariko turabivuga none rigi ikintu kibago. Guys, I hope TV murayizi yayivuze ujye mu store yayivuze je ndayivuze. Nitwa Nishimye Crystal Laure amazina abavyeyi bampaye ariko akazi kampaye Laure Shine ni Laure nyene yagarutse Laure Shine handi umenyesha makuru nkora kuri Babuke TV. I hope okay ngira mwavyumvise rero turi kumwe na Justine turi kumwe na Laure Shine ngaha basha undamwizeye rero uyu ariko none yoroshe nabwiye rero ko tugire dukore débat topic y'uno munsi kabivuga ni gute umenya umugenzi w'ukuri mwacumvise ndagisubiremo ni gute womenya umugenzi w'ukuri turi kumwe rero n'ababigeme bacu babiri kugira bashobore kudufasha badufashe ukuntu umwe wese abitahura kuko kumbura abantu dutahura ibintu gutandukanye donc abitahura siko gender bitahura ugistre nuko abitahura je siko ndabitahura kandi nanje ko ndabitahura siko babitahura nico gituma rero turi ngaho kugira dufashanye kumbere hari ico tuza kunguka niko novuga tuza kumenya kubyo tutari tuzi ko imitwe ngikora ikoranye sivyo reka rero ntangure nkuko avanahereye mu bubamfu ubureka mbere mu buryo ndamuhe ijambo Shine atangura dusigurire ukuntu yomenya umugenzi w'ukuri nyene umugenzi wa vrai ami anshimye bavuga nibuka indirimbo ya Fizo umugenzi niki numwe mugenda na mutagenda nyavya kugora kakwiga gisene na yadi débat ariko ndirimba neza Ewe ivyo sivyo turimwe abanzu numanye ewe ivyo sivyo turimwe turavuga none si débat none turavuga byose ndo waririnze waririnze karagaciye ro bandanye umugenzi yatubajije ikibazo kimeze neza cyane umugenzi w'ukuri umubona gute umubonera kuki umubona gute ni gute no mumenya nyine gute no menya umugenzi w'ukuri kwanza kwisi nta bugenzi buba bukenewe nta bugenzi hari ubugenzi buba bukenewe n'umuntu usanga budakenewe nk'akarorero tukiri ngaha nyene jewe nawe turabagenzi ariko ubugenzi bwacu bufise ico buhuriye ko ni kubera akazi urafise débat urafise ibiki mugana ahantu dushobora guhurira ngo dusangire nta na rimwe na ahantu dushobora nta na rimwe
nukuri kumena bon sinivyari Tumaze gusangira ndabivuga urabizi ko numwe muri aba sans programme uribuka ko twapanze kuja kuri beach mu kavyici wavyonanye tubandanye wavyonanye tubandanye ivyo vyaheze bon biga nivyo vyari bihuriye ku kazi just hari ubugenzi buratandukanye hari ubugenzi kubera ikintu kanaka canke bwa bugenzi usanga muri proche cyane nka kujya kuntu iyo ndonse umutipe ampropose ndakubwira iyo ngiye mu maregle ndakubwira iyo nakushije n'umutipe ndakubwira iyo ubuze mahera just ni bwa bugenzi buri proche cyane ubwo rero amariye voilà ubwo rero kumenya akamaro umuntu aba agufitiye umugenzi w'ukuri tutarajya kure umubonera mu magogwa ndabisubiyemo umugenzi w'ukuri umubonera mu magogwa nta mugenzi w'ukuri uzobonera mu byishimo cyangwa mu munezero jamais nahinishyweho urakoze ico ni cyumviro ciwe reka tugende apa ni cyumviro niko bimeze niko yabivuze uko abitahura ni definition reka tubandanye zisene nawe turavuga ni definition n'abasha mwumve namwe murafite uko mubitahura murafite uko bon nidushobora kubisigura cyo kimwe kumbure nabo barafite uko babitahura barashobora kuja muri commentaire nabo bakabivuga bakatwunganira okay ego reka jisene nawe atubwire nawe ukabyumva ashobore kuvuga nyene uko yo kwita umugenzi umuntu n'umugenzi wanje ukuri umugenzi umustori manzi yumvire neza ntava avuga ibitari ivyo yumvire neza umustori manzi kavyata urazijwe igiwe erega imbere ya kamera tumanzitse imbere ya kamera kugira uronke umugabo none byose arabikeneye ivugire mwana umugenzi rero azigene ndabyumva hari akantu yaratangiye umugenzi okay reka ndavuga uko uyavuze ati umugenzi w'ukuri umubonera mu magoko ariko kandi sinzi ico yashatse kuvuga uvuze umugenzi w'ukuri umuntu mu magogwa bisigura ugiye mu magogwa uba witeze ko agufasha bien sûr c'est faux kuko ntushobora kwizigira yuko aza kubera ikaze gufasha niyo kuntu mbeje ndi pro wari konta reka oya ariko uko abitahura kubitahura voilà okay ni bimwe navuga ati nidutahura ibintu cyo kimwe abikoze ni bon ubwo nta nitegeko rihari ko yategerezwa kubikora kandi ni kibi wewe ukoze nuko umwizigira ngo urya ngo ko mugenzi wanje araza kumusova ngo eraba nagushire rero ndaza cambwe ntugero Bible iravuga yuko nguze umwana w'umuntu aravumwe nibyo nagomba ndanavuga sawa wizera umwana w'umuntu aravumwe niko bivuga ninde yazense Yezu Petero aratanguye urabandanye vala bibiliya vremena ncanga navyazi navyo womenya bandanya Jesu natari ibyo ndumva tubivuze ko nabasanga tugemebe oyi niyo menya nibyo tuko turavuga reka tubandanye okay karagaciyemo okay voilà rero niko ndabivuga uko nkuko ucuna kivuga ati wiziruma no umuntu aravumwe nuko dutegerezwa niba ari uko witatiye mugenzi wanje mu namagogwa ntunizigire ko mugenzi wawe niwagira amagogwa aza kugira imico sazogushikako canke ngo ibiki kuko ego byari vyiza mu gihe abishoboye canke mu gihe yumva ko ashobora kuba n'umugenzi wakumva ko n'ikibazo yagiyemwo adashobora kuza ku ubwo sinzi ndakubaje Gigi ntaraguciramo umugenzi ni iki umugenzi wawe apana umugenzi wawe umugenzi ni iki yatanguye aririmba ro sinzi ko yo gusubirira nayo nziregana no ndayizo umugenzi ni iki mu bisanzwe akarasigura uko abyumva ego naje namubaje kujya tubazanye vala mbere ni bantumiye ivugi reka ndakubwira ndakinyura nk'isano reka oya niyagukuyisana reka yankwisano kavuge sivyo sheri mureka avuge ahetse kujya nawe yakurisa aravuga kumbure hariyo yari yahejeje namubajije ati none naraheza mureka mufati na musi nimwe ndakorana ikiganiro na Gigi dumwe biraba kandi era bahari bakubonye oya Jesse ngwana ndasabye okay we ngo ni turi kumwe twirabirina ndiko ndavuga tekanda nawe ndiko ndavuga ati umugenzi ariko ambaza ati umugenzi ni iki bon ico wavuze sinana chance umugenzi gute womenya umugenzi w'ukuri wavuze ingene umumenya ni bon ingene ushobora kumenya umugenzi w'ukuri donc umugenzi wawe nibaza ko
kugira ngo umumenye ni uko ubanza kumenya uwo muntu uwo ari we ingene ameze Yeah. kuko mu bisanzwe hari abantu bafite hypocrite iturimwo kandi vraiment abantu bafite abantu benshi Benshi kandi rero biragoye cyane, umva nuko- kumenya umuntu kubera ko ya hypocrite usanga dufise rero no kuvuga ngo bisaba ko kwanza wiga umuntu ukamenya urya muntu ameze gute urya muntu akora gute akunda iki ivyo akora abikora bikuye ku mutima canke nyene ni ya hypocrisie uri kuravuga voilà. nivyo rero Abikora mu urazi mugongo. tugarutse kuri wewe rero Wewe. reka ndakubwira sevye washoboye kuvuga uko wumva umugenzi gusa uzomenye yuko ujya gukorera ikintu si bose babikora babikuye ku mutima w'urukundo hari ababikora just umubone abone ko yamaguserukako abone yuko imisi yose ari we mugenzi ufise akaba afise undi umutima Urazi muri ndababwira we ikintu. akaba bikorana nk'umudema akabikora kubera ko afise musaza wawe wa bien akaraprofita uwo niho aba ari umugenzi wawe. Voilà nivyo rero biragoye kandi mu ni kimwe magorwa hagati araseruka birago- ego vraiment hose araseruka. ukabona ko yitanga iki niki or arafise afite Ikindi udutima yindi vision tubiri afise, afite voilà. udutima tubiri cyangwa asanga rero arakigukorera c'est vrai mu Eh, magorwa mwana. icyo ukeneye cyose Ndumva uri arakigukorera kuraza. ariko No munsi nahuye ugasanga n'abapasiteri. avuga ati bon oya Umupasiteri, ntituraba mama, pasiteri papa. n'ukuri iryo bon novuga gute ntituragira ayo bariko mahirwe baranyigisha. urumva rero agashobora kugikora avuga ati kwanza akanakigukorera rero uzi ko hari umugenzi wawe w'ukuri nyene w'ukuri ugasanga aragikoze rero ari hahandi wagiye mu gakrize ukamubwira nabuze 3000 ya cotex ngo imaturamire akayiguha ariko ugaca usanga uwo munsi voilà. ngira kati yose irayibimenye Ndababwira kandi ikintu. ukama wibaza n'umugenzi w'ukuri iki Kubera ko arafise ugize umutima. ingorane. aho je natahuye muri gusa ndababwira ikintu Urumva rero bo oya reka tubandaye abandanye Areka ndi- ukarwigishanya narabanza n'ahandi kuvuga. navuze oya ntaraza kuvuga none umujournaliste uno musi umujournaliste kumenya bafite amajambo menshi none rega nabatumiye none ndavuga kuvuga ni cyane wacu nta kuntu wonuma tukavuga twebwe umuntu iyo umusanze mu rugo iwe aravuga ariko rero bibaye ngombwa avuga iyo bibaye ngombwa Okay, voilà. rero numvise Voilà, rero nanje kuko nuvuga nanje nanumye nzi reka nako rero ndaguha ijambo bandanye guys cameraman umusito uno musi yari ibiki piripiri umunyu bandanyanje ntari bwaheze wamuciriye Yeah. mweda ye kwari ukumwunganira igitwa kwari ukunganira sivyo uribuka namwe bw'ivyo mwangize ariko hajya hari ibyo si twagiraniye kwihora Hajya hari ni ibyo twagiraniye. tubandanye okay voilà nico niko ndavuga kubera ko uwo mugenzi uko ariko yakivuga mu magorwa araseruka hehe araseruka haba mu gutwengaraza washavuye Mu niwe marira. guhoza mu marira rero ni ukuvuga ngo uwo mugenzi wawe donc wewe kubera ko uri kuvuga ati umugenzi wawe umubonera mu magorwa iyo definition ya DÉBAT kuko n'umugenzi wawe nyakuri mu isanzwe mu magorwa utegerezwa kumubona umugore rero tutirengagiza ko na wa wundi mugenzanya mu magorwa araza araseruka kandi rero pa contre aho gumenganiwe anakwitayeho cyane kuko rero no kuvuga ico niko ndavuga nuko wiga umuntu uwo mugenzi wawe kumbura umenya ati urya vuarana umugenzi wanje ariko ukagerageza ukamwiga kuko pole ngo ndomwenda umugani w'abasaheli uni wabizi neza ivyo ashavyumva nuvuga buke kuko mugendana nose ariko nava sohora niyavuga urumva guca wiruka okay ni kuvuga ngo rero iyo mugenda n'umuntu buke ugenda uramumenya ingene ameze pole ugenda uramumenya ingene ameze ukamwiga nyine ukamenya ati ujya iyo akoze iki kintu haba ameze uko ujya akoze iki aba anameze urumva uratinda ukamenya umuntu ko biranagoye wanashima kwiga umuntu nawe ariko arakwiga umuntu bavuga mu kinyarwanda bavuga ngo umuntu ni mugari ja umuntu ni munini umuntu n'umugari ni mugari nise ngo umuntu n'ubugari ni mugari umuntu ni munini cyane nkuko yabivuze ashaka ubugari ni umutsinda ariko icyo bavuga ariko nani mwaheza no agira hezi muri kafe ijambo n'ukuri ndari guharo nugira ikibazo kandi navuga sinza guhavura asubira kuvuga nta musi wenda korana ikiganiro na Gigi Dude nibibaho reka bandanye nagushigikiye ego drama yakubya sawa Bajune bandanye okay rero no kuvuga ngo nako ndavuga ati biragoye kwiga umuntu nawe ariko arakwiga kuko niba ariko arakugenza afise ikindi kintu ariko ararondera kuri wewe bivuze ngo nawe ariko arakwiga rero umva nawe kuja kwiga umuntu ariko arakwiga biragoye n'urugamba ariko rero bisaba wirengagiza ivyo niyo ubibona sinzi yavuze ati muri iyo ndirimbo nyene afite sinzi ahavuga ati uranabibona ko anakwanka ibiki mukagenda rero ushobora no kwibona byose ugahora kuko numva nawe ariko arakwiga kugira nawe bikunde ushobore kumumenya ubone rero no kuvuga kugira ngo umenye umugenzi nyakuri biragoye
ariko kandi urabibona mu gihe wagiye buke kukiga umuntu buke buke ukagenda ukamenya amakuru yiwe mbwa merci beaucoup mwavyumvise Gisele navuze uko navyumva kunyo ushobora kumenya ati ubu n'umugenzi wanje w'ukuri na mademoiselle ngaha yari yatubwiye nawe ariko nabonye yuko yagumye umenga yanigana ijambo arafite byinshi byo kuvuga ndafite byinshi ndabishura muri babiri ijambo ni rwawe icambere twotangurira ko mwavuze yuko imbere yuko ugira n'ubugenzi n'umuntu ubanza kumwiga nivyo nico gituma nabanje kubabaza mbega murazi cari cyo umugenzi ni hakujya jewe uravye jewe sinzi ko umaze kumbona ni gake nzobya ngo n'umugenzi wanje n'ibintu bigoye bitabaho nikimwe kuvuga ati biragoye kuri jewe kugira n'umugenzi kuko ndazi cari cyo umugenzi twavuga yuko umugenzi ifise definition kuko umugenzi ni wa muntu ufata nk'inshuti abarenze inshuti akakubera nk'umuryango umva ni umuntu abarenze umuryango wawe kuko umugenzi ni wa muntu ushobora kubwira ikintu udashobora kubwira mama wawe canke papa wawe canke mwene wanyu numva ko kurutira bose rero wa mugenzi rero kugira wito ni bimwe yo bajya cana abagenzi banje je cyo kintu kirangora umbajije bajya abantu moto murazi bavata abajya batsipe n'ababronye n'abajamanye n'ukuntu ariko sincishe mu karongo umugenzi rero umugenzi mwavuze yuko ava yuko ugirana ubugenzi n'umuntu ubanza kumwiguka mumenya nusho guhuruduka ukagirana ubugenzi n'umuntu utazi ico cyo nico kwiga umuntu nawe ariko arakwigana ibintu just jambo ko murigana mwese biragoye ahubwo nivyo ni hakujya kuntu usanga tugo duterana ingumi abagabo babiri baterana ingumi ndagutera ingumi na untera yindi just ni ibintu usanga mugamumenga niho turagwana bien unkubita ingumi nkagukubita ukankubita yindi kimwe ku kindi voilà nico usanga bitesa rero uri kuriga umuntu nawe ariko arakwiga nivyo bintu usanga ari amabomb ariko arahurira hagati kugira umenye umugenzi urabana nawe kwanza igihe gihagije ni hamwe voilà nivyo yavuze uraca mu bibazo kugira ubone mbega avyitwararika gute umugenzi ni wa muntu ikibazo cawe ni kibazo akigira iciwe umunezero wawe n'umunezero wiwe ico nico umugenzi ategezwa kugira ariko rero tugaruka inyuma si ibibazo byose bibi vyiwe canke se umunezero wose ubagwiwe gute mwavuze ati hariho umugenzi mushaka kugirana ubugenzi akaba umuhypocrite comment ngo Gisele navuze ikintu mba ntakibagiye ngo hari umusito ashaka kuza mukagendana rero kubera Honorine afise umufrere wa bien kubera uyo ntaba ari umugenzi ni nkakujya kuntu ushaka kuja ku bande ufite kugira nyene biragoye kumumenya kubera akuyorobeka ko akagukorera bya byose imisi yose umuntu iyo akuyorobeka ko umuntu yiyorobeka ntagoye kubona birava n'uburyo yajemwe baza ndakubwira uburyo byoroshe umuntu yiyorobeka n'utiyorobeka uramubona comment bantu urindire ndakubwira ngene rega kwiyorobeka si umuntu uwo ari we wese akwiyorobeka kwanza umuntu akwiyorobeka ko ni wa muntu ataguha umwanya munini sinzi uko mukidije sinzi uko tugihurije atandukanye na wa mugenzi umugenzi ni wa muntu azoba afise map y'umutiba ariko niyumva wo muhe map yiwe azocaza akayereka ya map kubera avuga ati nyo akiyumvira nje kuri irya map canke nje ku mugenzi wanje irya map nzoyija ko nejo ukaca kuri telefone umutiba sorry vyanse ukuntu ukamubesha amaragwa ariko ukaja kuri wa mugenzi ariko wa muntu afise ubuhypocrite ntashobora kureka map yiwe ngo areke kwanza umuntu afise uburyarya ni umuntu mubona no mu maso ni wa muntu bantu urindire bantu tuko turagenda bukebuke utazi kubaraba ntushaka kubabona ni nka kujya kuntu umuntu uwo mu mama haragera igihe tuko turatwenga gatwenga akaca hinduka inyuma urabona bantu urindire si bose ariko benshi muri bo bari huko cyangwa tuko turavugana ibintu ni wa muntu yashaka tuvuga ivy'iwacu ni tuvuga ivyiwe ako nakarorero ni nko gutushaka kwicanga hagati ndabatere rero blague narose igishuga dadi kimeze ukuntu hacawe na Gisele nishovuga ati yereka rero nanje ndagutera inkuru ryari shana je narakibonye ariko bavuga ati jivyo vy'umushuga dadi ariko ucumenga yideba ugomba uyivemwo kandi ari wewe utsanzwe utwara abantu babashuga dadi urumva woshaka tugume tuvuga vyiwacu ariko wewe tuvuge vyiwawe direct mu muntu nk'uyo ucumubona just abantu ari utuntu duto biragoye kubabona ariko fin urababona rero
tugarukire ku bibazo uko niko kuntu akunda biga ukungene ushaka kumenya umuhipokrite oya apana umugenzi w'ukuri ugenda babwire ikindi naco ndakunda babwira umugenzi kujya kuntu mwavuze umutipe jewe ninazi wanyu nkeneye umusore umufrere wawe uzobibona ninazi wanyu nkeneye wewe uzobibona ninazi wanyu nkeneye mama wawe uzobibona kuko uzobona uwo nitwararika cyane ni nkuko ni nkuko ninaza iwanyu nkeneye wewe tuzosha tugumana na wewe ariko ninaza nkeneye musaza ni hamwe nzokweti frere wari hewe ibyo frere wawe shamize mwavuze ikintu cerekeye ibibazo umugenzi ashaka kwitwararika n'ibyo atakwitarira ndabaha akarorero kuri jewe narigeze gufata umuntu nk'umugenzi naramyize ndamumenya aramenya turamenyana turaba nk'abagenzi je sinafata nk'umugenzi hari yageze igenda mwita yuko ari inshuti yanjye kuko ndakwisa umugenzi kandi ndiko ndagushira mu bandi ariko namwita yuko bambajuge n'umuntu mufanikiyo ni inshuti yanjye numukuzine numukuzine byo mu family namushize no mu muryango mugabo yari umusto ambwiye ati lo urazenda gutera inkuru ngo twirirwane muhira mbona yuko muhira ari ikintu nacanga ngenda tukirigwana ko nazeti naho tugenda tukirigwana umunsi wanje nuza gupfa ubusa ndetse ni wa mugenzi aba gufitiye akamaro naho mwirirwa mujya mica nk'imica ariko ubu uravuga ati umunsi wanje ni waheze ubusa kwena ari kumena n'akaro akantu avuga kakanyungura umunsi umwe ndagwara munyumvirize neza ari umugenzi wanjye ngwaye nja mu bitaro uwo munsi ngware ndabimubwira ndonse nguvu ndamwanzikira nuko ndi mu bitaro acamara umwanya atanyishura narabitawe nkavuga ati just yavuye kuri connection umuriro wamuheranye ibintu bisanzwe acagaruka après 2 heures ambwira ati yo pore sana none ubwo biki ndavuga ati nuko pore niyigeza cishamo ijambo ndaza kukuraba no numugenzi ariko byose nafata yabuze umwanya ibintu nk'ivyo harahera iminsi azi ko ndi mu bitaro narabuze ingufu yo gukoresha telefone mara iminsi ne 4 jours ndi mu bitaro munyumvirize kandi ivyo ndiko ndababwira just arazi ikiganiro nyine ashaka kumenya niwe mara 4 jours ndi mu bitaro okay na telefone nkorera kandi yari wa mugenzi nsuze nje muri toilette yarabimenye yari umugenzi asumba abantu bose mfise kwisi ndamara iminsi ne ndo mu bitaro umunsi ukurikira rero wa gatanu icamba baje rero reka renda babwira umugenzi urashaka kugira umugenzi ariko agahinduka canke ukaza kumenya yuko wa muntu arashaka guhinduka canke urashaka kubana nawe umyaka 5 utazi utaramumenya neza ukaza kumenya umunsi umwe umunsi ukurikira ndamuramutsa nije namuramukije bite umeze neza camvuga ambwati yego meze neza nacyo ngo ati ni bon ni Jonathan kuramutse tunabaza abana barakomeye bazwe nyishuri barakomeye ariko warabahevye ntuherutse kuza kubaraba just imagine okay reka tubandanya aho nyene rero ndibaza urashobora kubona yuko ibyo Gigi yari yavuze ko ari byo nawe nivyo nakunda gusora bya Gigi sivyo biragoye ariko nico bituma yakubwiye naho wavuze ngo bon umuntu ngo arashobora kuba bimwe yavuga ati arashobora kuba ariko akoresha hypocrisy reka ndamubwira nivyo kunda kuko nimba wavuze uwo watanze akarora avuga ngo nk'ubu uwo mugenzi wawe nimba ufite umufre ashaka guprofita ngo akaba afite map y'umutipe ngo akavuga yuko bon mwavuganya akavuga je ya map ndayihevye ndaje kukuraba niko yakivuze kare yakivuze jewe yego nashatse kuvuga iyo amamagaye wewe nakubwiye ati rero hajya ngo urashobora kubibona Jean ngo ubone ngo ari umugenzi ngo wukuri ngo araheba ya map ngo akaza kukuraba sivyo ijya map arayiheba kuko afise icyo ari kararondera kuri wewe no ahona igihe navuga yuko ashaka guheba map ni cyagihe navuga yuko nashatse koresha ari umugenzi bisanzwe ataje bon ataco muri yeko reka ndakubwire Gigi nakaroni ndiko ndamuha kubera ari umu hypocrite arashobora kuyiheba ukibaza ngo aje kukuraba wewe nyene kumbe arafise icyo yashatse mwata yo sorry gatumviriza ni nka kujya kunusha kuba ufise umugenzi ari umu hypocrite utabizi canke 2 agahindurwa n'abandi canke agahinduka ivyo nubizi none bibaho wewe umvira ndabwire systeme yabaye icabaye kuri we icabaye kuri we yari umugenzi w'ukuri ariko icaje guhinduka kuri we yarahinduwe n'abandi bantu ica kabiri acaza kugira hypocrite ico nico nico yari yarabaye umugenzi kujya kuna umugenzi ahinduka canke ukabana n'umugenzi
ariko umu hypocrite bien urumva hamwe atakintu na kimwe utokwigera unamwike utokwigera umwiyumvira ko n'ikintu na kimwe kumbe wowe ahubwo wafise rero akandi gatima ono ahubwo n'ikindi urumva abagenzi bigoye. basa n'abantu baduhumye amaso yareka avuga ati kuko umugenzi naho gukorera ikosa ko yakuzi ko ari igihe umugenzi wawe umutahura ugashobora kuvuga ati byashitse n'ibisanzwe ubona n'ibyo bikora ibyo nenda kuvuga ati ndashobora kuza ngana uwo mutipe wanyu avuze ati uramenya ko ari we yaje kuraba byose kuko n'umugenzi wawe araza no kubinakubwira ko wamukunda wanashima rero nakubwira ati ari hehe uzo gumubitahura kuko uvuga ati wibaza n'ibisanzwe kuko urazi yuko keshi abagenzi bacu abaye umugenzi ucumufata nka famille nkuko wabivuze azavuga ati wewe muri uwo mwanya nuzokwibaza yuko ariko araprofita bro wawe uzokubaza ni kwa kundi nyene ni nka famille ndamfata nk'iki amumbajije nibisanzwe nkuko yombaza ati mama arihe canke wundi tuvukana arihe ivyo rero uraziro burya umu hypocrite biragoye kumumenya n'ingoga ari gihe akwiyorobeka kakabi inzoka bye hamutigera umuyumvira ko n'ikintu kuri je n'ibikundi ikintu none uwo wawe ko nyine umugenzi rero nshuti mandakira ati umugenzi w'ukuri nyene biragoye je muramarana n'imyaka na mirere urumva adakuriwe urazi ntaguciriyemo ndakubwira akantu nkaho yahindutse tukiri ngaha nyene akantu gato kakufi iyo uramaze kubona mu buzima iyo ikintu kibi kenshi kimaze kukubako haragera igihe uhumuka amaso bien sûr sinzi ko erega nyene nako navuga ati ikintu iyo kikubaye ko kenshi harateba igihe ukakimenyera just ukacugira umutima ugumye ku buryo uguma uri maso uvuga ati nikizoswa kumba kandi ugasanga iyo ugumye uhumuye amaso kitaza kugira kubako kuri jewe rero igituma navuze yuko umu hypocrite yoroshe kubona sivyo ni kubera ko maze kugira abantu kuba desike ubu rero ndavuga ati narahumutse amaso nico gituma for now na mugenzi umugenzi bisa no boyfriend wanjye nico gituma rero ndakubwire none ava bitarakubako ngo bakugira iki uhumuka amaso byari bigoye nararize bitubwoba ntiwabamenya sevre ntiwabamenya no ubu rero wavyumvise kuri jewe navuze ati n'ubu ntiwonyemeza ko byoroshe kubamenya ahubwo ikintu bakwigishije nukwama witeguye ko nabo bashobora kugira bya ugira n'umutima uvyakira nico kintu bakwigishije kinatuma wo kumva ko ubiga kuko no kugira wimvira tujye mugenzi wanje ndamwige nuko wahuye baguhaye ikigwa wararonse rero hari abantu benshi ubu urafise experience mw'icyo bintu ndashaka aduhe impanuro imwe ku bantu bigira abagenzi b'ukuri kandi bafise izindi profi baba bariko bararondera ku muntu tukabo bantu none ndakwibaha sinzi akantu ubakebure basi ikintu nababwira niko mvuga ati nabo nico gukora ndabizi ko bakizi babirenga ko nyene babizi mugana bari hano rero ico ndabasaba nuko bareke kurenga ko ivyo bazi babikore nkuko bategetse kwikora kuko bazi ko hypocrite nziza bazi ko ukwigira inzaka ku bantu navyo si byiza rero ico ndabasaba ahubwo nzoduza umutwaro manenda basengere kwa muntu amen abahindure kuko biragoye ko umuntu muhanura ngo ibintu bihebe ariko muca munamana ariko haca kubona nabi nukuri ariko umusengera aravyiyumvamo ati kumbe nduka ndakora dusenge ico ndabafasha muzonsengerewe kumbe nawe reka oya muzonsengere ndonke umuntu urakoze sivyo wavuze shaka roha nawe umugenzi w'ukuri iyo washimye kuba umugenzi w'umuntu ba umugenzi nkuko wahisemo kuba umugenzi iyo ubuhypocrite buriho ariko gerageza mumere nka jeje urazi ko atabuhypocrite ufise mu buzima maze kumenya ndakwanse ndakwanka ndagukunze ndagukunda ndakunukiye ndakubwira umonte nikomeze just nikomeze rero mu gihe umaze kuguhitamo kubana n'umuntu gerageza ubeho muri bwa buzima bw'ukuri mubwiza ukuri agushavuje mubwira ati monami wanshavuje akubyo mubwira ati monami just niho usanga murambanye canke mufashanije je ikintu numva novuga ja twame dufise umutima bavuga gute Honorine yaraheruka gukora ikiganiro ryari gabaye hariho umutima kugira umutima ukwagiriza iyo ukoreye ikintu umuntu uje uko yuko nawe gishobora kukubako uburi bw'umuteye nawe nibakikugira nibwo uzogira sivyo rero twigiye kugira umutima w'urukundo dukora ikintu tuciyumvamo apana kuza turagira ikintu dufise izindi profi canke dufise hypocrite ndibaza twavuze byinshi ariko mudutunge nyene iyo bibaye ngombwa umuntu aravuga kandi commentaire zanyu namwe turazikeneye nkuko twatanguye tubasaba rero mubandanye mutuba hafi mubandanye mudutera intege
abigeme bacu beza basa neza murabibona b'abanyabujumbura ngaha turi abanyaruguru ndabashimire reka rero tuvuge gute tubasezere kagenda baseze sindi umunyaruguru ndi umunyabujumbura okay mwabyumvise reka rero ndabashimire ndanabasezere ndabwira ati mugire aho muba mwubahwe merci beaucoup mugire subscribe muvuga sabone mukore subscribe kugira muzobandanye mudukurikirana kuri bye bye ciao ciao yahejeje mataguma batuzanira ibindi bintu bya